ankubita inkoni ya mbere ankubita mu gikarazi ry'akamba yiravabo ankubita iya kabiri ankubise iya gatatu ndayifata nca ndamubwira ati ubundi umumadame yarahari umumadame w'aba Ethiopia ataramubuza aramubwira ntabwo uwo mukubita abanza umwumvirize gusa ariko mubisabira n'ukuri mukabisabira uwo munsi no muri Ardawishi twaratelefonye turatelefona muri Ardawishi ninde kwanza yabitavye rya munsi Amida niwe yitavye muri Ardawishi mwe nabona na Salima baramubwira ikibazo mfise kuko ico gihe ntivyakunda ko mvuga avuga ngo ejo ngo nzotelefona apele video ngo tumenye ngo tuvuge ngo ico kibazo mwagize ngo bagikemure ariko kugera uno munsi rero ndatangara ukuntu abandi bose abatigeze bakorerwa amabi bose barakatirwa amatike abakeneye akazi bagakatirwa amatike ariko jewe itike yiwanje ntibarigera bankatira itike nawe bazogukatira kubera nawe bazogukatira no kuri umeze gutyo nawe bazogukatira umeze gutya mbona uku nawe bazogukatira vraiment agenda ndashima bukebuke meze neza bukebuke sinavuga ngo ni kirenga ariko kuba nkiri mu byibuho ndashima bukebuke bikunda ko ndanavuka witwa nde uri hehe ushaka ko tuganira iki ibintu nk'ivyo nitwa Niyosenga Berize nkaba navuye kuri ofisi ya Ardawishi navuye kuri ofisi ya Ardawishi itariki 19 z'ukwa gatatu mu mwaka uheze ikino ku itariki 20 z'ukwa gatatu nyene nkaba nashikiye kuri ofisi ya Rasini aho bita kwa Rasini n'ahantu bita muri kasitini nkaba nagize ikibazo mfise ikibazo naragiye ku kazi ndakumva ntacyo uvuga ndakumva nari nagiye ku kazi k'ukwezi ndi ku kazi ngira ikibazo umwana wanje mu Burundi barantelefona barambwira ati umwana wawe yaratakaye tumaze iminsi 5 twacinye kubikubwira turamaze iminsi 5 umwana twaramubuze twarahize turabura umwana kubera nyene yari umwana akuze cangira igishika yene umubosi wanje arabona nyako ngize ikibazo kirekire asarambarira ati rero jewe ntaco reka ndagusubize kuri ofisi ubanza uhige uwo mwana niwamutora nzoza kugutora hama ndaza kuri ofisi banzanye ari ku munsi wa 4 bivanye n'ikibazo nari ifise kubera kuri iyo ofisi iwacu nta muntu ararana telefone hageze ku mugoroba dushitse uvuye ku kazi wese batamwaka telefone rero jashitse muri iryo joro usanga abamadame bose ntabahari abamadame si bari ndaryama ndavuga ati ikibazo mfise ndaza kumubwira umumadame atubwira ko twe nta mumadame w'umurundi dufise dufise umumadame ni umuganda twe nta mumadame w'umurundi dufise hama ndara na telefone ndayiraranye burata bukeye mu gitondo nguma nyene mbaza ukuntu umwana bimeze burya hacaza uwundi mumadame w'Ababangladeshi avuga ngo kubera ngo nimuzane amatelefone mwese ndatora telefone ndayimushiriye arambwira ati ja ku murongo kubera iki wararanye telefone nanguye kumusaba imbabazi ndamubwira isatumye ndarona telefone kubera nasanze badahari kugira ndabibasabe kugira ndayirabane ubwo nyene uwo madame yari afise inkoni ijya kamba ya lavabo acara yinkubita
ari nkubise ndamubwira ati jewe nta kuntu wonkubita ndiko ndagusaba imbabazi ndakubwira icatumye ndarana telefone ankubita inkoni ya mbere ankubita ukumugikarazi ry'akamba yiravabo ankubita iya kabiri ankubise iya gatatu ndayifata ce ndamubwira ati ubundi umumadame yarahari umumadame w'aba Ethiopia ataramubuza aramubwira ntabwo womukubita banza umwumvirize amubwiye yuko atarafata ya nkoni urumva ko nari ndayigumije ndiko ndamubwira ati madame ndakwinginze umbabarire ndakubwira icatumye ndarana telefone ndiko ndarira ati fise ikibazo uwo mumadame ya nkoni urumva ko je nari ndayifashe yaciye ayirekura ya nkoni ayirekuye je nanje ndayirekurira hasi kugira ntibavuge yuko turiko turagwana Ume yango ndayirekuye yaciye afata ingumu neza acara yinkubita mu menyo ankubise ingumu mu menyo ubwo nyene amaraso hasi hose hacahuzura amaraso huzuye amaraso ngo mu madame ari batuvugira nyene w'umuganda yaragwaye ari mu cumba abantu bose abarundi bashaka kumera induru rimwe babibonye baravuga ati nta kuntu uwo mukubita yafise ikibazo kubera ikutaretse gusaba imbabazi wowe ukubita umuntu ariko aragusaba imbabazi kubera iki mutatwumviriza abarundi bose bari bose baca bakomera induru rimwe bamaze kubona ukuntu mbaye kubera ubwo nyine naciye mvyimba bose baca bakomera induru rimwe batangura kurira bamaze kubona umurindi w'amaraso uri kurava basi baca bahamagara uwo mumadame w'umugande kwa twe nta mumadame dufise w'abarundi muhamagaye araza aje abibonye acafatwa n'umutima acararemba abashwa n'umutima bacabanza bamwirukana mu bitaro uje bamwirukanganye mu bitaro uwo mumadame abarundi nyene urumva ko baciye baguma bakoma induru baravuga ati nta kuntu wotubonera wowe nturi umumadame wacu wari kubanza ukamwumviriza ikibazo afise basi bigenze uko wa mumadame aca telefona uwundi umugabo akora kuri iyo ofisi yo kwa Rasime telefone uwo mugabo acaraza uwo mugabo urumva bahengere umumadame bamujanye mu bitaro aca telefone uwo papa ahita araza aje ikintu yakoze yahise afata mw'izosi arankubita ankubita ingumu yo mu musaya ngera murabona kuri izo foto ukuntu umusaya wakebanye ankubise ingumu araguma arambendagura arankubita n'ubundi abarundi babonye ukuntu ndiko ndakubitwa impuzu arayintaburirako ngira iyo munsi umuntu ayibonye nasigaye ndi gusa mu gikarata abarundi batangura kurira uwurize wese aca atora inkoni amukubita uwundi arize barapfukama baramusaba imbabazi timubabarire urabona ukuntu yabaye ahisura yose umunwa wose wari wasinze ntibyakunda je ko mvuga basi arankubita uwo mugabo gushikaho aca aragenda arambwira aca arakubita nyene abandi barundi benshi arabakubita uwavuga wese warira koroya amosozi ukoroya amosozi wese acakubita ukoroya amosozi wese agaca kubita aca arafata twebwe aca aratwugaranira mu cumba ahantu hari aho arugara umuryango yugara umuryango usohoka n'umuryango uja mu vyumba turaramo atwugaraniye iyo bagumana n'uwo mugore aca abwira uwo mugore bagende bamuzanire igita shasha kuko bayitabuye mw'ishashi ari igita shasha ngo agira nteme jewe n'umugenzi wanje ko narifise nyene umugenzi yaguma arira cane yitwa Julienne aca aravuga ko adutema jewe nawe turi babiri je ndamubwira ati nta ngorane muntema ariko je kwanza ntibyakunda ko ndanavuga uwo mugenzi wanje aca aramubwira none umutema kubera iki mutatwumviriza ibibazo tuba dufise uyu yagize ikibazo uraje yakubiswe raba umugende w'amaraso ukuntu ngana uraje n'ubundi usukubita raba iyo nguma abantu yankubise umusare wari wakebanye ntibyakunda ko mvuga basi bigenze uko aca wa mugore nyene yankubita yangumu aca atora yambugita aragenda baca batsa gaze bayishira ku muriro bisize ku muriro abarundi bose bariko barayatwara nk'abantu barenga nka 20 yatwugaraniye ahantu abarundi baguma bararira je naricaye nyene ndiheba ndiyakira ndavuga ati kubona nkubitwa nkakubitwa kandi n'umuntu wo kuri ofisi bitwa ngo n'umuhungu wa nyene ofisi
ntibanyumvirize n'ikibazo nagize burya yambugitse ayizanye acambwira ati ngo tega ukuboko ngo ndagukate mbita yaranayinkojeje ko jewe sinarinzi yuko inashushe ayinkojeje ko abarundi baca bakomera induru rimwe bakomeye induru rimwe uwakomeye induru wese yaca atora ibirato yarakubise abantu baradukubita turahurama n'ubundi yambugitse irahora yongera aragenda barayishusha kandi yongera arayigarukana ayigarukanye haca habamo uwundi wa mugore hariho uwundi yari yafotoye ngo yaguma arira cyane yari mu nshyashya yari amaze amezi abiri n'isafuriya baca baguma bamuhigisha yambugita nitumuzanye ngo tutamuzanye twese baratwica basi uwo kubera yari yinyegeje abaganda bamunyegeje gushika naho abaganda bavuga ati rero ibi bintu turabona birakomeye batwica kuko twese batwugaranye abaganda barakoma induru ngo barabe ko igipolisi gishobora kudutabara igipolisi nticaza abaganda baca baraterefona wa madame wabo yari mu bitaro wa madame aca arababwira ati mukabona rirengeje agumye bafatira kwimbugita hariho akaryango k'iyo ofisi kari inyuma muca mutoroka mwiruke mukome induru kugira igipolisi jewe ndaremvye igipolisi kize kigirene kibatabare nayo ubundi haba barabu botwica bobagirira nabi basi abarundi bamaze kubibona uko burya abarundi n'abaganda baca bariruka mw'ibarabara birutse baragenda baratabaza igipolisi bamaze gutabaza igipolisi kica kiratelefona na ofisi kimutelefona ariko kwanza jewe aho inkuru y'umwana isubira inyuma je bace banza banjana mugasho baranyugarana naciye nirigwiyo nongera ndariyo nta mazi nta kintu na kimwe abarundi barababwira ati twebwe ni mumujane kwa muganga basi bihetswe nta na kimwe tubone basi avuye aba ukuntu yabaye ariko muciye mutako muramufunze ni ukuri ibintu ntihavyo twokwihanganira basi bigenze kuba mu madame amaze kuva mu bitaro nawe arashika aravuga ati none mwebwe mwemeye ko babakubita uku umuntu bamugize ko bagera bamwica umuntu abafatira kwimbugita muraguma ngaho none bigenda gute je ndabagirene mukeneye muve ngaho mwapfuye mwene mubona ko aba bantu bobica burya icyo kibazo naje ndakikubaza burya ku busanzwe ndazakikubaza no kuri narindiye gusobanza uheze bandanye imbarire abarundi bagiye polisi nyene ofisi baramutelefona aca basangayo abarundi nye bajugumira baravuga ati ofisi ntidusubirayo nukuri turakeneye mudufashirize umuntu kuri aho je nari mugasho sinari nanabimeye ko bagiye ku gipolisi je narifungiwe mugasho ntibanyugaraniye burya babarundi bose baca baravuga urumva ko hagiye abarundi n'abagande barirutse baja mu gipolisi baca nyene ofisi acaraza arabakura arababwira ati vyaheze muze twumvikane vyaheze burya abarundi bose barataha baba madame babajije kubona yuko jewe mvuye bibaza yuko igipolisi kigira kiza gusa kiyo ofisi jewe baca barankura mu gasho bankuye mu gasho urumva ntibanjanye kwa muganga nyene ofisi aje aca asanga nyene njyamiye mu bitanda nyene vy'abarundi burya baca baguma banyegeza nyene ofisi kugira ntambone baguma baranyegeza abamadame baca barugana je baca baranyugarana kugira sisohoka ico cumba burya biragumaho bukeye babandi bose biruka mw'ibarabara b'abarundi baca bandika baca bagira ku rupapuro babanditse ku rupapuro baca barabaza none mwe mukeneye akazi b'abarundi bose baravuga ati twebwe dukeneye akazi kandi ikindi dukeneye muze mutwumviriza kubera natwe turi abantu muze mutwumviriza kandi uyu yagize ikibazo berize mutware kwa muganga ntitwabona mumuvuje twebwe tuca tuja ku buzima tuhigira ubuzi tugende tuve ngaha basi bigenze uko nyene ofisi aravuga ati nta ngorane bazomujana kwa muganga uwo yagize ikibazo ariko baguma banyegeje kugira ntambone bukeye musi ntibantwaye kwa muganga bukeye twagize uko turatanga twumva basomye abarundi bagera bakatirwa amatike babanje kwanza barantwara kwa muganga haciyemo iminsi itatu mbe ko nakubizwe ari kuwa gatanu najanywe kwa muganga ku munsi wa Mungu niho nyene ofisi anjanye kwa muganga baca barambwira ati ntuvuge yuko ari umuntu yagukubise ukavuga ko ari umuntu yagukubise uvuge yuko widuduye ku kibambazi uri kukara
Urumva? Ndababwira ati none ko mwaretse igisebe kingana uku kikabanza kikabora biragenda gute uwo mumadamu arambwira uwo baganda ati wewe rero kugira ngo dusubire inyuma basi muri bazima we ntuvuge yuko bagukubise kuko uvuze ko bagukubise no kuvuga no kuvugwa birazana ikibazo no kwa muganga. hanyuma wacivuga ngo iki utukira aho nyene wavuze ngo iki? Jewe sinigeze mvuga ko ntibyakunda ko mvuga nyene ofisi siwatwara abantu kwa muganga nyene ofisi niwaciye anyitwarira agiye aca abanza aragenda arabonana n'abadogiteri arababwira je ntibigeze bambaza oya nta bugire mutari kuvuga waragize ubwoba vugisha ukuri tumuvuga buke buke ukaduza urutoke ntibikunda kutovuga ibyo yakugiriye. jewe urumva kubera ubwo bari baduteye ubwoba banteye ubwoba baja kubivuga ntuvuga ikintu na kimwe uwo madamu yari yavuze ati mukabivuga n'umuntu urya mugabo araza kugaruka kuko ni muhungu wa nyene ofisi. Sawa ubwo umviriza igereze ngaho ubwoba buriyica nama nabwiye buri munsi nta munsi ntababwira ubwoba buriyica. Iyo niyo nyungu y'ubwoba rero nama nababwiye muze muratsinda. Iyo niyo nyungu y'ubwoba nta kindi niyo nyungu gusanzwe. Barahuramye baca baguma bamubwira abo babosi bose bakora kuri ofisi bose na nyene ofisi niwe yanyitwariye baca basangayo udogiteri arababwira ati uyu muntu asaba operasiyo nyimba bamwopera kubera mwarindiriye iyo nyama y'indani mu kanwa ikabora bisaba tuyikate tuyikureko. Baca baguma banegosiye bavugana bantwara ku bitaro vya mbere biranka basubiza ku bitaro vya kabiri naho nyene baca bampa uduti nyene imiti nshira mu kanwa kugira ngo ya nyama igororoke biranka kwigororoka ariko muri ivyo bitaro bigira kabiri bace banyinjiza mu cuma barangorora umusaya kuko amenyo ntiyahura n'ayandi bivanye n'irya ngumu nakubiswe kandi uwo muhungu wa nyene kampuni yari yankubise umugere wo mu mugongo yankubise umugere wo mu mugongo ubwo nyene canja mu amaraso aca arimena ubwo nyene ico gihe basi ndagumaho burya tuvuye mu bitaro bukeye twagiye twumva basoma abantu ngo buca bakatiwe amatike ngo batahe turabaza none babatahanye kubera iki ngo turabakatira amatiketi ngo babakatiye amatiketi ngo batahe ndavuga none ni kubera iki jewe basi ngwaye mutankatiye tiketi je ntume ntaha urya baca barasoma bakatirwa amatiketi abantu 9 n'abari ku kazi n'abatari aho abatari kuri ofisi bose barakatirwa amatike bakatiwe amatike ubu batashe kuwa kane je ndabaza none jewe ko ngwaye mfise ikibazo murabona iyi nyama ntishobora no gusubira inyuma bisaba abayopere bayikuremo ni mu nkare banyopere hama mumvuze bikwiye jewe muntahane burya ubu kugera uno munsi jewe n'ukuri ndabinginze mufashe nta na tiketi bigeze bankatira barakatiye aba mbere ubu bakatiye abandi bagira kabiri baza kurira ejo abantu 6 jewe kugera ubu nta na tiketi bigeze bankatira n'uno munsi nagiye ndagenda mu biro by'umugore nyene akora ngaha w'umwarabu ndamubaza ndamubwira jewe ikibazo canje kimeze gute yambwiye ati wewe utaha wewe ntutahuja uzotaha banza unywa imiti nitwashaka kutaha uzotaha tudashatse kutaha ntuzotaha. Reka ndakwereke rero urumva nturaheza kuvuga mugabo reka ndabwira ikintu kimwe ico maze kumvamo impamvu ibi vyose vyabaye ni ubwoba bwanyu. Ubwoba bwanyu ibi uvyumve neza kandi uvyumve neza nyene cyane ni ubwoba bwanyu. Urumva abo bantu namwe murabizi kwanza namana nabakebuye abo bantu bazira umuntu afise ubwoba honyene wewe ko ari wakubiswe iyo uza kuvuga wewe iyo uza kuvuga yuko bagukubise wewe barabanza kwanza bajya abantu bakabafata bakabafunga kandi bacuvugwa neza waranumye none waravuwe kuba none urumva n'ubu ikibazo rero gihari ubwo nyine bace batwaka amakarata twese amakarata twahembwa imishahara amakarata yose barayatwaka abo bose basomye bakatiye amatiketi kwanza batanguye batora ikarata y'iwanje barazitwara ubu rero abo bose bavuga uwarira wese abo bose ubu
bakatiye abantu 9 baratashe ubu bari mu Burundi bashitse mu Burundi uno munsi ubu abandi nabo 6 bakatiwe amatike baca bataha twebwe impamvu n'ukuri twabonye iyo mbugita ukuntu yari imeze rinde yaje ndayikurungikira ntacyo yari kubagira na kimwe, ndakubwiza ukuri nta na kimwe yari kubagira na kimwe, nta na kimwe yari kubagira, ahubwo icyo yabagize yakibagize kubera ko mwagize ubwoba. Ubu mwese muri abantu 7, 8, 9, 10 muri bangahe? twararenga none uravuga abantu uwo muntu niyo bari umugabo abantu 19 babakubita ko nama nabahanuye la fois passée nta kiganiro nakoze cabase ko mugenzi wabo bamurenganya base ko bamurenganya ntimwabonye ko vyaciye bihera baciye baza kunsaba imbabazi n'ikiganiro naragikoze nshira ko n'ikindi kiganiro baje abantu babonye baratashe nyishura wabonye hero watashe ikibazo tubwira ni ukubera baciye batwaka amatelefone ubwo nyine rega telefone nikenewe muri abantu 19 umuntu umwe agaceza agakubita umuntu umwe ingumu umugere akamukura amenyo mubona mugatekereza none mwotabagwa nande erega mwe mutitabaye ntabuze batabara nukuri niba muvise ubwoba gutyo nibaze nyine barabatahana mwisubire mu Burundi ni sawa uri ngaho bwiza kuba umusoda ugahangana n'abo bantu ni babi birazwi udashobora guhangana n'abo bantu aho ntushobora kuhaba urumva abantu bose babonye iyo mbugita bose baturatinya ntibibaho nta numwe yokwica nukuri nta numwe yokwica aho nyene wewe gukomerekeje mu kanwa umenye ubona bafite ubwoba mwana gute mugeze mu gipolisi ntibakubwiye kwa muganga ngo ntuvuge ko bagukomerekeje ucugira n'ubujuju aho no kuvuga ati bankubise uko minduru baciye bakwaza abaganga kugira bakuvure waciye unuma none nturi kurabora ikintu usaba n'ukuri jewe ubu nibankatiritse ikintu ntahe mu bandi jewe gusa ariko narakwituye mu nyuma kubera iyi telefone fise umugenzi yagiye aja ku kazi acara yisigira yari afise 2 acambwira ati iyi telefone yitunge mwibanga namwe nagumye ndabarondera bivanye n'ukuntu nyene n'ukuntu nari ngwaye kandi nk'ubo banagufatanye kwanza bakamenya yuko ufise na telefone n'ubu byo bikibazo naha twinyegeje turi mu cyumba ni mwibanga ryacu atwinyegeje twifutse ibintu kugira amajwi ntasohoke hanze ntihagire n'uvuga yuko mu cyumba hariho telefone nta tike none wowe nta tike bashaka kuguha warakomeretse utavuze ku gipolisi ko aribo bagukomerekeje kugira ngo babahane banakwiteho iyo uza kwivuga ntari gutaha baca gukingira mugabo kubera ko utabivuze niyo mpamvu batazoguhitike wowe udakize kandi uzokira nabi kubera ko abantu bakomeretse nyine hazoguma gutyo mpakahikize gusa ariko mubisabira n'ukuri mukabisabira uwo munsi no muri Ardawishi twaratelefonye muri Ardawishi ninde kwanza yabitavye rya munsi Amida niwe yitavye muri Ardawishi mwe nabona na Salima baramubwira ikibazo bize kuko jeje ico gihe byakunda ko mvuga avuga ngo ejo ngo nzotelefona apere video ngo tumenye ngo tuvuge ngo ico kibazo mwagize ngo bagikemure ariko kugera uno munsi rero ndatanga rukundo abandi bose abatigeze bakorerwa mabi bose barakatirwa amatike abakeneye akazi bagakatirwa amatike ariko jewe tike yiwanje ntibarigere bankatira itike ntabaza gukatira kubera ntabaza gukatira no kuri umeze gutyo ntabaza gukatira umeze gutya mbona uku ntabaza gukatira vraiment ufashe video umuntu ikintu cya mbere kugufasha ni kugerageza ariko je ikintu cya mbere nkora burya ari hano sivyo jewe ntidukora n'abo bantu bakoresha urumva ibi je birambabaza mugabo kandi impanuro ndabahaye kurinda niyo yatumye ugera hano umera gutya kubisanzwe bari kuba barakuvuye iyo muca mwanka mwese mukamereraza ujya mugore agukubise bagacamereraza abagenzi bawe bagaca bamufata bakamuvuguta rimwe kabiri n'uwo mugabo agarutse ntiyari kubakubita mwese azi ko hariho uwo mwakubise
ega niba ari umugabo muri abantu 19 ntiyo banyara mwese muca mumuhundarako ni ukuri abantu jenda batahura bababwiye yuko baca babanyonga urumva je ko nari narenze nta n'ukuntu navuga bo bateye batinya kandi uwo mumadame bivaye n'ukuntu nta n'umumadame dufise uwo mumadame w'abaganda yaciye aza aca avuga ati wowe ntuvuge yuko bagukubise ntimunyicire akazi turaraba tubona nta n'umumadame tubwira ucukica diregitema byihuta ucukica byihuta mbenda kubaza sivyo urabona ko wase ko mutabivuze ibi nakubwiye ko biza kukwegera akaga wewe kuko ntuza gutaha kandi ubundi barakugiriye nabi ikintu umuntu akora nyine arashobora kwingira kubaza hariya kuri ambasade akabaza kuri ofisi yawe iyo mu Burundi ya Radawishi mugabo n'ubundi ikibazo cawe cyari gifise inguvu iyo wewe nyene ugira inguvu urumva ukurindira hagahera imisi niko biguma bihera umvise abarundi bivaye n'ukuntu nta n'umumadame dufite muri Radawishi wenyene nta n'ikintu na kimwe badufasha n'ukuri turagira ibibazo ngaha kugera ubu nta n'umurundi yemerewe no gutuma n'amata hanze aha ndakubariye ati jewe mperuka ivyo kurya kubera bidakunda ko mekenya bivaye n'ukuntu uwo musaya wari urabona yuko no ku mafoto ndahengamye umusaya ntibikunda ko mekenya ntibikunda ikintu maka icayi n'umukate ntibakunda yuko dutuma hanze bivaye n'ukuntu nta n'umumadame dufise tuvugira twararaje tubona aha kuri iyo ofisi turakubitwa tukarenganwa mukemera murakubitwa mukarenganwa mukemera Mama, unaonekana kuna kulia pia niko nalala. Erega ikibazo gihari iyo abatwari dufise umumadame w'umurundi tuvugirwa n'umumadame w'umuganda urumva wowe acavuga ngo aca tora inkoni kwanza mugaca mwemera tugire turiho abantu duhura amanyene reka nabwize ukuri mwese muri ngaho kandi si ubwa mbere ndabivuze ufise ubwoba nta muntu ashaka kuvugira nukuri kuko twebwe niyo twovuga turavuga mugone twebwe nyene ariko uwo muntu muri kumwe ngaho mudashobora mwibikura kuhangana nawe ntacyo twovuga nta nicyo twogerako ego turagerageza mugabo ibaze nk'ubu jewe mbonetse baramaze kugira gutyo kubera iki mwagize ubwoba mugwe mutagira ubwoba bwa mbere ntivyari kuba bimeze nk'uko vyabaye bashaka kukugirira nabi bakubita mugabo ntushobora kumera nk'uko wabaye ubona batakwishe jewe bantahane ni ukuri bantahane nza kwivuriza mu Burundi uramutse bambajije ngo wowe ngo ntabwo utegerezwa gutaha ndababwira nti nkeneye gutaha no munsi yezi twashonye kukuburira ko ndakuvuga nawe udakunda wowe uzotaha banashaka bazogucura babona ikiguma gisa n'icyakize urindiriye gutaha mugo barindiriye babanze bakuvure wowe ntuzoguma ngaho nta kazi bazokongera kandi ari byavuye ko byose nta kazi bazokongera no kuri aho ikindi cya kabiri mwarabonye uburyo musohoka muja gusohoka utabaza n'igipolisi kubera iki mutaciye mwigira mwibarabara ega bari abantu benshi barirutse igipolisi cyaciye gitelefona ofisi baranka kuva ku gipolisi abirutse baja mwibarabara barabwira igipolisi ati n'ukuri nimudufasha hariho umuntu bafungiye mu gasho nimudufashe kandi yakubiswe yarenganijwe nimudufashe burya nyene ofisi yaciye agenda aca babanza baja ngo kwikebukana n'igipolisi mvuga ko je nari mu gasho ntavyo namenye burya ngo abapolisi baciye baza ngo barababembereza ngo nimwemere ngo mugende ngo biraheze ngo twavuganye na nyene kampuni ngo nyene ofisi twavuganye ngo nta na kimwe babagira ngo mwese ngo barabarungika ku buzi ngo nta kibazo mugira basi nabo baca barataha ariko barababwira ati naho mudutahanye umuntu tukagisubira kuri ofisi turarenga ngo n'ubundi bagiye kudukubita igipolisi kicaye ngo twavuganye ngo vyaheze ngo nimugende basi bahita bakize gushika bahita babandika ku rupapuro abantu 19 baca bataburizwa amatiki kubera ubwoba iyo baca bitorokera erega ubonye wisohotse hanze urashobora witorokera ukigira ushobora gutira telefone
ukarondera umuntu ujako canke ukihereza ibarabara ukanga gusubira hajya indani ega murafise uburenganzira bwo kwanga gusubira indani mugabo urumva mwe ntavyo muzi so rero je numva reka no kuri ndatelefona wanashaka sibyo ndatelefona ngaha muri yarda w'icingano niho bagufasha bakavugana n'abo bantu mugabo navyo mwe mwarasamaye ku busanzwe wowe ntiwari kunuma bagukubise nk'uko baguhohoteye urumva wowe baraguhohoteye bagutera ubwoba ngo ntuvuge nawe uravyemera none ntiwari umaze kumva tukubwira yuko hano ndababwira kirezira guhora wahohotewe bivuge batinya igipolisi kubi wari guca uvugwa kandi nabo batashe ntibari gutaha uno munsi rero bace bambwira ngo reka bazi ngo tugusubize kwa muganga nababwiye ati jewe uno munsi ubu nkeneye itike nimundeke naho ubu ndumva ko nagize ka mitende wari kuja kwa muganga mwari kubwira igipolisi kwa muganga ukemera ukagenda ugaca ukabivuga hose ntibasho ni kuvuga ngo wowe ubutashe wuguriye dosiye no mu Burundi uragenda ukavuga kuri office tije aho mwandungitse barampohoteye barankubise rabingene bangize umunwa ugacuja kwitwara uravyumva mugabo mwebwe ntimuze amategeko kandi ngaha turababwira nkaho none mu Burundi uzoza kuvuga iki utashe ndi guca utaha kubera ikimuga muhira kandi kubera ko utaciye ubwenge ubundi byarashitse kubera iyo ofisi yamigira ibibazo n'ukuri bamuhaduteza ibibazo ariko tukihangana gufungurana ingorane twebwe abarundi no mu gikoni twemerewe no kwegera no mu gikoni kubera iki kubera iki ngo ngo bateka abakande abaki bandi twemerewe no guteka baragura ngaho ibintu abateka inkoko bagateka inkoko aho uravye utuntu baduhereza twebwe abarundi uwo munsi mbere abarundi baramaze nk'imisi itatu ata murundi none je nyishura ni kubera iki nico nashatse kumenya gusa twibaza yuko ari ukubera tudafise umuntu atuvugira yuko atamuwandame dufise oya ni kubera mwebwe mutekereza kandi muri abanyabwoba twe tugira umuco wo gutekereza ndabizi nimije sindi murundi nta kindi kintu gituma mwana ashaka abarundi babasuzugura ngaho ni kubera ujya muco dufise wo kubaha no gutekereza rero ngaho muri Arabiya hoho hatandukanye n'ahandi bisaba ko uba umusazi ushobora gutekereza ntibakumva Jerumbijo kibazo nagize nukuri uwo munsi Amida baramutelefone bakunda ko bivuga ko je ntibyakunda ko mvuga aca banga zobijamwe kuva uwo munsi gushikana niza abatangwa bariko baratahanwa harabamaze amezi abiri hari nabo ko bahamagara ngo babakati wa ticket bibereye ku kazi ikibazo ratabaye mwabo babiri bateye induru cane barabahaye umushahara wabo barawutahana ariko abandi bari bamaze amezi abiri nta n'umushahara bigeze babaha n'ubu bazotaha ejo babiri nta n'agashahara ntawo bazobaha kandi ngaho ntacyo je nabavugira no kuri kuko gusa mwebwe ni kugenda mugeze mu Burundi nimba mufise ubwenge mugaca mugenda mukitwara irya ofisi yanyu mukayitwarira mukavuga ivyabashikiye ngaho uko vyagenze mukerekana ivyo bikomere hakiri mu maguru masha mukayireka yuko barungize kananje ni mpamvu nashaka ntahe je nimbuga itamundi cayifise imbuga itonda yifise no bureka nawe je ndabikurungikira amafoto y'iyo mbuga iyo mbuga ntakimaze ntibavyemera bavuga ko ari batoye mwibarabara iyo mwaraifashe nka video niko ata telefone mwari mufise aho birumvikana mugabo urumva ivyo ntaco bimaze imbuga itakumbure nyine iyo yifotora nayo nayerekana ngaha mugo ntibayifotoye urumva ntaco ubwo nyine utayifotoye ntaco amafoto arimwe muri telefone ahubwo nibagiye reka ndayikurungikire nubwo turi ku murongo reka se ndayikurungikire reka je nibaza ko twogarukize hano hanyuma nkabaza hariya kuri Dawish mugabo ubwo bwoba bwanyu ni ukuri ubwo bwoba ni ukuri ntibuzotuma mwebwe namwe muronka agateka nk'abandi nta kindi none mwebwe muza akazi si ukuvuga ngo babarenganya nta kazi muzi akazi no gusumba n'abandi mugabo mufise ubwoba jewe naheruka niyo ndwi navuye ngaha naheruka batujanye ahantu kugurisha nka kurya ko kuri muzeya
batujanye turi abarundi batatu ni ukuri twarandikije amateka ya ofisi yose ariko ntangajwe n'ukuntu mvuye ku kazi hakabura n'umuntu yonakubwira ati basi pole wagize ikibazo nyabaki uwo munsi baraje nyeka abantu bose baravuga ati ni ukuri abarundi murakora ariko uno munsi abadakeneye gutaha nibo bariko bakatirwa amatiketi erega ni kubera nyene aho rero aho muhigire tekereza iraho wemera gahanga je ndavyumva ivyo mugabo ntaco ndi bukore urumva nta kindi bukore wowe tekereza wewe wumve je ndabihanurira nkabashiki banje nkababwira wowe nimba wumva mudashobora kurinda ngo muhangane n'abo bantu byiza mu kwigumira mu Burundi nico gusa nama mvuye udashobora kurinda ngo uhangane n'abo bantu byiza wigumira mu Burundi niyo nyishu gusa nta yindi cyane ukuri nimufashe telefone bo muri Ardawishi bankatira itike doni itahira amahoro sinkeneye ejo kandi bangiriye nabi ubu ivyiyumviro ni byinshi muhira bavuga ati baciye batahisha abo bagufashije uwo munsi abagiye ku gipolisi no bumva batarindiriye kandi bayengereye batashe bongere bakubwirire nabi kubera watumye hatera induru muri kampuni mbwira bashaka kukwica urumva nibi erega we nawe ubwawe woniyica kuko urumva wagize ubwoba ntibabivuga mu gipolisi kugira ngo habe alerte bamenye ko bakugiriye nabi waranumye wabigize ibanga ivyo nawe uvyibuke ko ivyo ari uko vyagenze iryo ni ikosa rikomeye cyane wakoze nejo bundi n'uyundi azokumva kino kiganiro ntazasubire kugira ikosa nk'iryo bajya abantu baguhenze ngo numa ngo ntugire iki aho vyabaye hose baguhenze ukavyemera wowe uhuye n'ivyago so kuvuga ngo bashaka kugirira neza ngo wanumye bo baba bashaka ntibimenyekane baba bagize ubwoba so nuko rero reka ngarukize ngaha sibyo hanyuma duce dukontakita muri Ardawishi twumve nta kindi nimba ataco wongera karibu ni ukuri nimumfashe mudoba mukoze je ndabe ko notaha mvino nje kwivuriza mu Burundi je ndivuza nta ngorane ariko agahinda fise ishavu fise tuyifise ofisi yiwacu kuba ariko tugira ibibazo nkidufashe kandi ari bo baturungitse ukamenga bobo amahera barafata bakabika waba telefone wagize n'ikibazo ku kazi ntihagire n'umuntu n'umwe akwitaba none ko muzi ko batabafasha kandi atari ubwa mbere kubera ko namwe mutigira inama ngo mwivune abo bantu murabizi ko batabafasha sibyo murabizi kandi si ubwa mbere kubera ko mutigira inama abo bantu umugira mubivune mwivunye umwe ntibosubira arara kandi murakoze cyane n'ukuri ejo bundi ujya mugenzi wanyu bagenzi banyu ngaho bariko barakubita ntimwababonye sinabashize kuri ku rubuga narababonye hari kwa manyipawe nyimba hari kwa manyipawe bukeye mu gitondo ntimwabonye ko manager wabacaza kubera ko bihagazeko mwebwe kubera ko mutihagazeko urabona ko mwebwe manager wanyu yaraje sinanabimenye kubera ko ntimwihagazeko urumva mwe ntimwihagazeko iyo mwihagararako namwe byari kugenda kujya bajya bagira batahane bose bashize no kuri list nta numwe batahanye kubera iki nkaho mutakurikirwa ngatari kwa jena rindemje cyane n'ukuri zenyishura rero nejo bundi n'abasigaye bumva ikiganiro habaye ibintu nk'ivyo bose bahagurukira rimwe batume bazirikira ukuri kuko aho kuzira ubusa wozirikira ukuri nabo bariko baravyumva abasigaye ngaha baravyumva aha kuzira ubusa wozirikira ukuri bajye bahagurutse bose warabonye ko twabavugiye kandi nashyize mu kiganiro cya kabiri manager wabo yarantelefonnye turavugana nyine kiriya kigo aravuga nta mpamvu azongera kubitwa ngaha habaye ikibazo ntimuze mubishire kuri rezo sosiyo ntimuze muturege uzontelefone ubu abarundi bavuga ati wewe ntuvugwa mu izina kubera iki intervention nabakoreye ikindi cya kabiri mwese nababwira muje mu magroupe hariho amagroupe yumbuze inbox uvugiramwo aba adimi bagaca bandondera directement niko ndabigenza kubera ko ntobakira mwese je nagusabye kenshi ushira muri groupe ni kenshi nagusabye kuri rya nimero yanje kandi je narana telefone yanje yarajanjaguwe ubu nta ni telefone fisa rero kuja gushira muri groupe n'amashira link kuri hajya kuri YouTube muri commentaire buri munsi mukiyinjiza kuko n'abanse bagushira kubashira muri groupe sino bashobora bose bisaba ko mwishiramo mwebwe nyene
hanyuma canke uri muri groupe umwe none muri mwe ko muri ngaho nta uri muri groupe. kuri ofisi kwanza ofisi warafise nimero yawe menga ni jewe jenyene n'abandi bose ngenda ndayibaha natantine Muza muja muri groupe, amagurupe ariho n'abakoreye amagurupe arimwo abantu barenga igihumbi bari muri Saudiya kubera ikimwe mutaba iyo ofisi niyo mpamvu mugira ingorane kwanza kubera urumva ko mutari muri groupe. Niyo mwa muri groupe mwebwe iyo mwa muri groupe ariko batabarira ku mwanya mugo urabona kubera ko mutari muri groupe sinashoboye kumenya ibyanyu nukuri. jewe telefone yanje urumva ngaho tugira ikibazo ushitse kuri ofisi telefone mbere ushika kuri ofisi aho turara telefone atani ofisi Ngizo link ndazibahaye link ndiko ndazibaha sibyo link ndiko ndazibaha kuri iyo ofisi urabe ko muze murazigira muri groupe hanyuma habaye ikibazo ucutabariza muri groupe kuko niyo utahari niyo ntahari ariho abadimi baca bandondera directement bagaca bambwira iby'iwawe urumva nuko nabikoze kubera ko sinoshobora kwakira mwese sinabishobora ariko ubikoze nk'uko ucutabagwa byihuse nabikoze mu bwo buryo kugira ngo turabe ukuntu mwese muze muratabara kuri fasha no kuri waba ukoze je hamwe nabona bankatiye itike nkitahira je noshima rero ubundi ngahagwaye barase kumukatira n'itike aragwaye umugongo yararembye mwe bararahiye mbona we nivyiwe nawe watandondeye none siko mutaja muri groupe urumva wewe yarazi kuno munsi yarazi ko azokatirwa itike mu bagira batari uno munsi bamubwiye ngo ntatari kaje ngo nyimba akeneye gutaha ngo banza aje kukazakorere ngo itike yiwe ngo amahera bazomukatiramo itike umva nko aho murindira iki none turindiriye kwicwa n'inzara nta kindi n'ukuri ariko udufashije ntitwova kuko turakwizera yavuze ngo mwe nta mahera murongo mwe n'abo amahera mubabo bazotaha ejo ariko aravuga nawe ngo mu bafise ikibazo n'ukuri mwe basubiye mu bana nta n'ikingoro babahaye. Ikindi cya kabiri mwebwe nimugende mbega ku kibuga c'indege muhageze bigenda gute Jeko ntabwo nari umuregisi ariyo ryambere nzoba ntashe ntabyo nzi n'ukuri naratelefone no muri ambasade umu ambasaderi asaba ngo rindamuhe ngo fotokopi ya pasiporo fotokopi twayimuhaye kuva ngira kuwa kangahe n'ubu nta n'ikintu na kimwe arambariye wowe nyene wakomeretse ku munwa jana n'amafoto y'iwanje barayamurungikiye abari ku kazi kubera uwo mwanya hariho umuntu umwe aca nsigara na telefone ayinyegeje baca barungikira bari kubuzi kugira babimurungikire barabimuha nta n'ijambo yigeze yishura nta na kimwe ejo twaravuganye yambwiye ngo nindamurindire gatoya hanyuma baguma ndamutelefona ntubaguma nkata yimpe pasiporo mwana ko mutayimpaye nyine nyishura ko mutayimpaye ntimwamumva aho ndayisaba iyo umuntu aje iyi y'umu ambasaderi iyi fotokopi ya pasiporo none niyo mu ambasaderi canke niyiwawe fotokopi ya pasiporo nayiguhaye iminsi yose mu gutabaza umuntu atanga umwirondoro ibimuranga neza iyava byose uko yasafiriye byose akabiheza agaca avuga ingorane afise agaca arenza ko ikimuranga ivyo ndabisanze ngaha muri message nubwo ubona umenga sinayibonye nubwo ivyo iyo bikoze nawe iyo ubikora nta minsi yo guhera ntaragira ariko narabikurungika kandi n'umugabo wanje yagumye arakurondera narahanaguye message zose narabivuze naranditse kuri stati ko message nazihanaguye zose ntabwo naravingira wagize muri iyo telefone yindi iyi pasiporo nayibonye muri groupe nayibonye muri groupe mugabo sinigeze menya ivyayo nayibonye mu mafoto aba yaje muri groupe ntabigeze nsanga inbox ngo bimbwira neza mu badimi rero je mu magroupe nayabahaye
n'abandi basigaye bizobafasha ko ugize ikibazo tumutabara byihuse. Sasa nukuri mwa mukoze nimufashe niburiyo fotokopi yanje ya pasiporo. Okay, sawa rero nimba ataco wongera ko reka tugarukize ngaha ciki kiganiro hanze hanyuma mubwire muri Ardawishi twumve ko baguhitike sibyo. Sasa nibasabire itike babwire basabire itike kuko abo bantu ndabasigayemo n'ukuntu bangiriye nabi biboneka ko bashaka kungirira nabi ukuna kusibankangamiye ati je nkeneye gutaha. None ko wantumye erega wowe ikibazo cyawe warakigize ibanga aho bashaka kuzimanganya iyo dosiye ntuze kubarega bona kwica hewe baza ngo biragoye 0 seconde bakwica kabisa. Nanje nibanyica nabibabwiye ubu ndatabaje nabibabwiye nimunsabire nuze ticket je naye n'ukuri mu bamukoze je mbere narinzi yuko mu bazotaha ejo ndimwo ariko ntangaro no munsi bariko batangaza mbona ntibampamagaye. Reka ni kuvuga nta. Okay, sawa murakoze reka tugarukize hano. Eko namwe murakoze cyane kuduha akanya no kuri ndabashimiye. Murinjira muri groupe ziriho kugira ngo muzinjiremo. Groupe narazibakoreye zamarazinjiramwo mutabaze mu buryo bworoshe bizobafasha. Reka ngarukize ngaha rero hanyuma mugire ibihe byiza. Sabe kandi Ardawishi ko yafasha umuntu amukingira ko urumva ko ikibazo cyo giteye amakenga mugabo kimaze kuja hanze akagira icyaba abazobibazwa bo ntibabuze.